Kuva imyaka amamiliyoni iheze, isi yabayeho mu rukurikirane rw'ibihe by'ubushuhe n'ibihe by'imbeho, ariko bikurikirana ku rugezo rw'igihe kirekire cyane. Kuva habayeho iterambere ry'amahinguriro na cyane cyane nyuma y'intambara ya kabiri y'isi yose, ubushuhe bw'isi burongorekana mu buryo butari bwitezwe. Ku bice 80%, abahinga batoye ku bikorwa by'abantu ari byo nkomoko y'ubushuhe, kandi ko bishobora gutosekaza indinganizo kama y'ibidukikije, ari byo twita effet de serre. Effet de serre mu bisanzwe ni mero kama y'isi. Mu kwikingira imishwara y'izuba, isi isubiza inyuma igice kimwe cyayo, ikindi kakigumya kugira ngo habeho urugero rw'ubususuruke, bitabaye uko hobaho amadogere 18 munsi ya zero ku isi yose. Imyuka imwe n'uduce turi mu kirere nka CO2 na methane bicakira iyo mishwarara bikayisubiza ku isi nk'umfundikizo hejuru y'isafuriya. Aho n'uruhara rw'ikiremwa muntu ruri, kandi hakwiye kugira icyo akoze. Kukaba nkako ni amasinzi y'amahinguriro akora kandi arekuriye mu kirere urugezo runini rw'ivyo vyotsi. Icambere, kongerekana ko ubushuhe. Isi ishobora kuzokongereza ubushuhe bwa dogere 1 gushika ku madogere 5 gushika mu mwaka wa 2100. Ubwa kabiri, kongerekana ko amazi y'amabahari. Ibisozi by'amabarafu biriko birashonga n'ingoga. Amazi y'amabahari ashobora kongerekana kuri santimetero 80 gushika mu mpera z'ikikinjana. Amazinga mwamu yo mu mabahari Indian na Pacific ashobora kunyika. Amazi y'amabahari ashobora kurushiriza gucika acide. Ivyo bikazokwega izimangana ry'ibinyabuzima bimwe bibayo. Ubwa gatatu, ibihe by'imvura bishobora guhinduka. Imvura ishobora kugwa mu gice kimwe cy'isi, ahane naho igakena. Ivyo bigakwega uruzuba rw'igihe kirekire gwisubiriza, amazi nayo agakena. Ubwa kane, kuba kunanirwa kumenyera iryo hindagurika ry'ibihe, ibice biri hagati ya 20 na 30 by'ubwoko bw'ibikoko n'ibitegwa bishobora kuzimangana mu myaka iri imbere. Nayo ku bantu, ivyo bizozana impinduka zikomeye. Imiliyoni zaba amajana z'abantu zishobora guhindura ubutakigarukaho kuba gushika mu mwaka w'2100. Bazotegeza kumenyera ko mu bihe bitoroshe, guhangana n'ibihe by'ikirere kiyoberanye kandi gihindagurika, gusangira ibibatunga vy'imparugwa no guhangana n'inzara itera idahera. Imbere y'uwo mwihwezo w'abahinga uteye impungenge, kuva mu mwaka w'1995 amaleta atandukanye ahurikiye muri ONU arakorana ku mwaka n'iryo huriro mu migwi bita COP, nk'iryabereye Paris mu 2015 ryabaye irya 21. Intumbero no gutora mu maguru masha inyishu n'amasezerano hagati y'ibihugu kugira ngo hangumirize ukongerekana ko ubushuhe munsi ya degere 2 gushika mu mwaka w'2100. Bitabaye uko ingaruka zizoba zikomeye cyane kandi ari ntasubirwamo. Dutegereza bwa mbere kugabanura ivyuka byonona ikirere. Ivyo navyo bidusaba guhindura amasoko ntanganguvu yarafatiye ku bicukugwa ari byo byonona ikirere, kugira ngo mu guhingura, kwiyunguruza, kubonesha no gushusha hakoreshwa amasoko ntanganguvu atonona. Mu mwaka wa 1997 i Kyoto, ibihugu bifise amahinguriro akomeye kandi yonona ikirere gusumba ibindi vyariyemeje kugabanura ivyuka birekura mu kirere ku rugezo rwa 20% gushika mu mwaka wa 2020. Ivyo ntibihagije. Iryo gabanuka yarikuye gushikanwa ku bice 75% imbere y'umwaka wa 2050. Kubw'ivyo, twese dutegerezwa kugwanya isesagurwa, hanyuma tugatunganya uburyo turima mu gusubiriza nk'akaroro biterwa binywa amazi menshi no kugwanya ihonywa ry'ibiti rikwega inkukura. Mu kurangiza, ibihugu byose bikwiye kungurunani kuko ihindagurika ry'ibihe ni impungenge kuri twese. Harakwiye rero gufashwa ibihugu bifise amikoro make kugira bihangane n'ivyo bihe. Ibihugu bitunze vyarumvikanye mu nama y'i Copenhagen gushiraho imfashanyo y'imiliyardi 100 z'amadolari gushika imbere y'2020. Ariko gushika ubu ibice birenga 10 kujana ivyo bimaze gutangwa. Birakwiye ko ivyo bihugu bishira mu mwete.